maneno ambayo tutazungumza mchana wa leo. Kwa majambo tuza kuyaga kuno munsi. Ni neno la Mungu lenye uzima. Ngo ni jambo ry'Imana rifise ubugingo. Amen. Amen. Baba Mungu, nakuwa mbele ya kondoo zako. Nakuwa mbele ya kundi lako. Mimi ni mwanadamu mtupu. Ninalotaka ni kwamba wewe Bwana unikaribie, unizunguke, uniwezeshe yale nitakayosema yasiwe yangu, wala nisiyaseme kimwili, bali niyaseme nikiongozwa na wewe Bwana. Ili kanisa lako libarikiwe, ili kanisa lako lijengwe. Maana tunakuwa kwa nyakati za mwisho, nyakati za magumu, nyakati zinazokaribia, nyakati ngumu. Baba, utusaidie kusimama imara katika pendo lako Yesu Kristo. Amen. 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 Kanisa langu, shengero ry'Imana, mahali ninaishi, aho ndi hariya, watumishi tunaotumika pamoja, abakozi dukorana hariya muri Kongo, walisema nifika hapa niwasalimie. Bavuze nashika hano ndabaramutse mu izina rya Yesu. Amen. 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 Mama wa nyumba, umudamu imuhira, naye alisema, mudamu wanje muhira nawe yambariye ngo nikifika hapa niwasalimie. We nashika hano nanje ndabaramutse, none mwakirizo ntasho. Amen. 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 Jina. Naitwa kwa majina yafuatayo. Ngo yitwa kuri aya mazina akurikira: Ndabishimwa, Jonathan, Rutereka, Ntamurambika. Amen. Amen. Nayo mazina yaje. Ushitse hariya ku Ntunda, ukavuga ayo mazina uko akurikirana, none ubwara yo kuzana hari. Bana nishimye. Tutazungumza maneno ya Mungu ya siku za mwisho. Tugomba kuyaga amajambo y'Imana y'igihe cy'imperuka, mambo ambayo tunayotumia kuingia ndani, aho tugomba kwimiriza kushika. Mama magumu, amajambo akomeye cyane. Mama Mkristo, mama uri hano Mkristo, baba Mkristo, papa uri ngaho Mkristo, usipokuwa ndani ya Yesu, niba utari muri Yesu Kristo, haya maneno hutayavuka. Ayo majambo ntuzoyashobora. Haya maneno ambayo tunakwenda kusoma, ayo majambo tugomba gusoma, kama uko ndani ya Yesu, namba uri muri Yesu Kristo, kama uko ndani ya Yesu, namba wicaye muri Yesu Kristo, utayavuka, uzoyarengana. Lakini kama uko ndani ya Yesu, ariko niba utari muri Yesu Kristo, kabla ikadia nani niba ugumye usutamye, gusutama, ngo niba ugumye usutamye udahaguruka, agumye asutamye. Niba ugumye usutamye mu gakiza, ariko aragereranya gusutama mu gakiza. Kama unasutama ndani ya wokovu, niba ugumye usutamye mu gakiza, hautaona uzima huu, ntushobora kuronka ubugingo. Hayo mama hautayapita. Ayo majambo ngoba kuvuga nta bizorenga, hautaweza, ntabyo uzoshobora. Lakini kama unakaa ndani ya Yesu, ariko niba uri muri Yesu, utayaweza, uzoyashobora. None wumva bimeze gute? Haleluya. Aricaye. Amen. Amen. Kukaa, kwicara, kwicara ndani ya Yesu, kwicara muri Yesu Kristo, niho uzorengana izo ngorane zose. Soma
Dusoma amajambo y'Imana. Nisikwambie benyabi andi. Sindakubwira ibintu bitanditswe. Nisikwambie benyabi nandi. Ndakubwira ibyanditswe. Na benyu konasoma wakati wote. Nivyo uzoguma usome umwanya wose. Kama ubisomi, kandi utabisomye leo bifuata. Uno munsi ubikurikiza. Ukisha bifuata. Niwamara kubikurikiza, Ukae ndani ya Yesu. ucugaruka wicare muri Yesu. Dusome muri bibyanditswe mambo Yohana ambaye aliyoyaona, ayo Yohana yabonye wakati alikuwa kwenye kimateso, mu gihe yari mu ngorane, mambo yanaelekea kanisa, amajambo yerekeye ishengero, mateso ya kanisa, amagorwa y'ishengero. Haleluya, haleluya. Soma, turasoma Ufunuo wa Yohana, Uvyahishure Yohana 13 igice ca 13, dusabe verse yake 16. Igice ca 13 ku murongo, Igice ca 13 murongo wa 13. Ku murongo wa 13 dusabe Kanyange adufashe gusoma. Uvyahishure Yohana igice ca 13 ku murongo wa 16. Cumi na gatatu umurongo wa 16. Uvuga ngo kigera ko bose aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegemvya n'abagurano bashigwa ku kimenyetso ku kiganza cy'iburyo canke mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icyo agura canke icyo ashora atari ufise ico kimenyetso nico zina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaco. Aho niho ubwenge buserukira. Ufise ubwenge naharura igitigiri c'ico gikoko, igitigiri c'umuntu, igitigiri caco na 666. Yesu adufashe. Amen. Amen. Kanisa. Shengero. Kanisa. Shengero. Hiyo wakati muri ico gihe ikifika, ico gihe nicagera, ungali katika mwili, ukiri mu mubiri, itakuwaje? bizoba bimeze gute? Uko juu. Turi kumwe? Tuko pamoja? Turi kumwe? Hiyo wakati ico gihe ni karibu, kiri hafi. Ni cha nani? Ni cande. Cha wewe Mkristo. Ni cha wewe Mkristo. Wewe mwamini Yesu. Wewe wemeye Yesu. Wewe unafuata neno la Yesu. Wewe ukurikira amajambo y'Imana. Hiyo wakati ico gihe itakuwa ni juu yako. kizoba ari igihe cawe. Ni juu yangu. Ni kubera jewe. Juu yetu. Kizoba ari igihe cacu. Ambao tunamfuata Yesu. Tuko tukurikira Yesu. Huyo hayo mambo. Ayo majambo Yanakaribia sasa. Ayo majambo aregereje kudushikako. Wakati huo muri ico gihe hakuna mwenye atasafiri, nta muntu azofata urugendo bila kuwa na hizo namba, adafise izo nimero 336. siku hizo muri ico gihe hakuna mwenye atalima shamba, nta muntu azoja kuri mu murima wiwe asipokuwa na hizo nimero, adafise izo nimero 336. siku hizo muri ico gihe kama Biblia imesema, nkuko Biblia bivuze, hakuna mwenye atanunua, nta muntu azosuma mu isoko kuuza cyangwa kugurisha asipokuwa na hizo nimero, udafise izo nimero 336. Kanisa shengero, nafuatana, turi kumwe? mbona hamkusemi? Ngoko mutavuga. Je, tuko pamoja? Be turi kumwe? Siku hizo muri ico gihe hakuna atakayesafiri, nta muntu azofata urugendo asipokuwa na hizo nimero, atari kwizo nimero. Ole kwa kanisa. Ishengero ry'Imana muwe maso cyane. Tukeshe katika Yesu. Ngo duterame muri Yesu. Tukae katika Yesu. Twicare muri Yesu.
tukikaa katika Yesu, twicaye muri Yesu, hayo mambo yakifika, ivyo bihe nivyadushikako, tutasimama, tuzohagarara neza. Huyu Yesu atatupa nguvu, azoduha inkomezi zo guterama, azoduha inkomezi zo kunesha. Haleluya, amen. Ariko ndakubarira, ukaba utari muri Yesu, uticaye muri Yesu, icyo gihe bihe bizokugora, cyangwa nanje nzonanirwa. Twavuze ngo iki? Ngo subisome kandi mama. Ngo soma ukoresha ikinyamazuru niho wumva neza. Twumve neza. Dusome. Kigera ko aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegembya n'abagurano bashigwa ku kimenyetso ku kiganza cy'iburyo canke mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icyo agura canke icyo ashora atari ufise ico kimenyetso nico zina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaco. Aho niho ubwenge buserukira. Ufise ubwenge naharura igitigiri caco c'ico gikoko ni igitigiri c'umuntu, igitigiri caco n'666. Amen. Amen. Kanisa, shengero, tukishindwa, nitwananirwa, usiseme kwamba Yesu hakutupa habari. Nituvuge ngo Yesu naduhaye amakuru. Tusiseme kwamba nituyivire ngo sikufundishwa haya maneno. Ntabwo twigishijwe amajambo. Kama nilifundishwa haya maneno, niba narigishijwe amajambo, ningesimama, nari guhagarara neza, ningenikesha, nari guteramira ubugingo bwanje. Haya maneno yako mbele zetu. Aya majambo ari imbere yacu. Tunakaribia kuyafikia. Kandi turimirije kuyashikira. Wewe na mimi tunakaribia kuyafikia. Jewe na wewe turimirije kuyashikira. Lakini nakwambia mama. Ariko nakubwiye mama. Nakwambia baba. Nakubwiye mushinga ntahe. Usipokaa ndani ya Yesu. Nuticara muri Yesu. Haya maneno yatakushinda. Ayo majambo azokunanira. Mama. Baba. Mushinga ntahe. Utakubali kulala njaa. Uzokwemera kurara ubusa. Yesu. Kubera Yesu. Uzokwemera kurara ubusa kubera Yesu. Mushinga ntahe mukenyezi. Hivi neno upate uzima. Kugira iri jambo rigira ubugingo muri twebwe. Utakubali kulala njaa muda wa uzokwemera kurara inzara. Au utakubali ufe na njaa. Cyangwa uzokwemera kwicwa n'inzara. Kubera uyo Yesu. Wanasifiwe. Mana nishimwe. Mama. Baba. Mushinga ntahe. Utakubali ufe na njaa ili ufike mbinguni. Uzokwemera kwicwa n'inzara kugira ngo ushike mu ijuru. Kibazo. Ni bangahe bazokwemera kwicwa n'inzara kugira ngo ashike mu ijuru? Bariho. Bariho ngo bakiritse. Umwe. Kiritse. Imana ibahezagire cyane. Kuko ntuzosuma. Sitanunua. Naje sinzoshoka gusuma. Nisipokuwa na hizo nimero. Nari kwizo nomero. Kanisa. Shengero. Tuwe maso. Wakati huo unakaribia. Ico gihe kiratwegereje. Nijua kwa wewe kanisa. Ni kubera ishengero. Hayo maneno. Ayo majambo yaje. Yatakuwa. Ategezwa kuba. Juu ya Mkristo. Kubera Mkristo. Huyo aliamini Yesu. Uwo yemeye Yesu. Ila aone kwamba. Uwo yemeye Yesu ategeza gushuka ko nivyo byose. Aone kwamba utavumilia. Abone umuntu arabe ko ashobora
kubinesha cyangwa kwihangana juu ya Yesu, kubali kwamba Yesu, kwihangana kubera Yesu, kwamba Yesu atakumbusha kipindi hicho, kuko Yesu azotwibutsa ico gihe. Tusimame imani, duhagarare twemye, duhagarare neza muri Yesu, tushitishwe na dunia, nidukangwe n'ivy'isi. Ya dunia vitapita, ivy'isi bizorengana, lakini neno la Mungu halitapita. Ariko ijambo ry'Imana rizoguma. Neno la Mungu litadumu milele. Ijambo ry'Imana rizoguma ibihe n'ibihe. Na anayekaa ndani ya Yesu, kandi umuntu niyo abari muri Yesu, hayo hata yaogopa, ayo ntabwo azoyatinya, azotinya. Nibyashika akiwa ndani ya Yesu, akaba ari muri Yesu, akiwa ndani ya Yesu, akaba yicaye muri Yesu, atakubali apate uzima, azokwemera apfe mugabo nk'ubugingo budashira. Haleluya, amen. Tusome, tubandanye. Hapa imetuambia kwamba aho hatubwiye ngo hakuna mwenye atanunua, nta muntu azosuma mu isoko asipokuwa na hizo namba, atafise ico kimenyetso canke izo nomero. Mana nishi. Lakini sasa ariko tuone yule ambaye atakayepokea zile namba, turabe rero uyo muntu azokwemera kwakira izo nomero. Huyo ambaye atakubali kupokea hizo namba, uwo muntu azokwemera kwakira izo nomero, tuone naye atapata nini nyuma yake, nawe azoronka iki mu nyuma, bizomushikira mu nyuma baze kwakira izo nomero. Amen. 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 Kanisa amen. Amen. Soma. Turasoma Ufunuo wa Yohana. Vyahishuriwe Yohana nyene 13 nyene na 16 pia 16 kandi bandana. Yohana, Ufunuo wa Yohana. Vyahishuriwe Yohana 13 na 16. Naba tuko turakina n'isi, tukiyita ngo turabakristo, tukiyita ngo turabakozi, ariko tutari muri Yesu, ngo turabe ko tuzorengana iyo bariyeri, ngo bizotugora. Dusome havuga ngo kigera ko bose aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegembya n'abagurano bashigwa ku kimenyetso ku kiganza cy'iburyo canke mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icagura. Kumbabarira gato. Amen. Mbabarira gato. 14 n'umurongo w'icenda. 14 umurongo w'icenda gushika kwa 12. Dusome ku mutwe w'ijambo havuga ngo Yohana yerekwa abamarayika batatu. Umurongo w'icenda, umumarayika wundi wa gatatu akurikirako avuga n'ijwi rirenga ati nihagira umuntu asenga ca gikoko n'igishushanyo caco akemera gushirwa kw'ikimenyetso mu ruhanga canke ku kiganza, uwo nawe azonwa kuri vino niyo burake bw'Imana yateguwe idafunguye mu gakarabo k'uburake bwayo, kandi azobabarizwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere ya wa mwagazi. Umwotsi wo kubabazwa kwawo upfunduka ibihe bitazoshira, kandi ntibaruhuka ku murango no mw'ijoro. Abasenze ca gikoko n'igishushanyo caco, umuntu yemeye gushirwa kw'ikimenyetso c'izina ryaco, aho niho ukwihangana kw'abera guserukira bitondera ivyagezwe n'Imana n'ukwizera Yesu. Numva ijwi rivuye mw'ijuru rimbwira ritandika utuhereye Gezaho. Amen. 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 Haleluya. Amen. Tuchague.
dutoragure tuchague sasa. dutoragure rero Wewe Mkristo, wewe uri umukristo sisi wa Kristo twebwe abakristo tuchague, dutoragure rero tutakuwa wapi? mbe tuzoba hehe? Ukubali kupokea nimero, uzokwemera kwakira izo nomero, ukubali kupokea nimero, uzokwemera kwakira izo nomero, uzokwemera kwakira izo nimero, wemere kwakira izo nimero. Okay. Ukubali kupokea izo nimero, wemere kwakira izo nomero, ule ukale uje wicare ushibe uhage, lakini mwisho wake ariko ngo amaherezo iwe uchungu na mateso, izobara amagorwa akomeye cyane. Ndaguhaye akanya uyumviye, na mimi nijichunguze, nanje niyumviye. siku hizo zinakuja, muri iyo minsi iri imbere mambo haya yatakuja, ayo majambo azodushikako, nimero ziletwe, izo nimero zize, tupate hizo nimero, turonke izo nimero, lakini tupoteze uzima wa milele, ariko dutakaze ubugingo budashira. Imana idufashe cyane. Hilo ni jambo la kwanza. Iryo ni ijambo rya mbere. Tupate mateso, turonke amagorwa, mateso magumu, amagorwa n'ingorane kwa ajili ya Yesu, kubera Yesu, ili tuulize uzima, ariko turonke ubugingo budashira. unachagua lipi? None wewe wahisemo iki? Neno limetuambia kwamba ijambo ryatubwiye ngo kifo chao, urupfu rwabo ni ya milele na milele, ruzoba ari urupfu rw'ibihe bidashira, n'imibabaro w'ibihe bidashira. kama nikubali kupokea hizo nimero, ukaba waremeye kwakira izo nomero, ule ili upate kula na kushiba, kugira ngo ubashe kurya no guhaga, ili uishi, kugira ngo wibereho neza, poteze uzima, ariko uzotakaza ubugingo bwawe. Mbega ni inyungu kiga mama wanje, faida gani baba? ni inyungu kiga mushinga Faida nta, gani mtumishi mwenzangu? ni inyungu kiga mukozi mugenzanje. Nakukumbusha, ndakwibutsa haya maneno yakifika, ayo majambo niyashika, usije ukaseme ntuzuvuge ngo hatukuyafundishwa, ntabwo twayigishije, hakuna siku ngo tuliyafundishwa, nta munsi twayigishije. kama tungeliyafundishwa iyo tuba twarayigishijwe tungelishika, ntabwo twari kubyemera, tungelisimama vizuri, twari guhagarara neza, tungetembea ngo vizuri. twari kugendagenda neza. Hilo ni neno lako, iyo ni ijambo ryawe na neno langu mimi mwenyewe, kandi ni ijambo ry'iwanje, neno letu. n'amajambo yacu. Amen. Amen. Neno letu, n'amajambo yacu. tulinde imani yetu, turinde ubugingo bwacu ili tukaulize no uzima. kwizera, kugira ngo turonke ubugingo. Mama soma tena, mama tuelewe vizuri. Mama soma kandi dutahure neza, Tusome vizuri labda tuelewe. kugira ngo tumve neza, Mambo hayo, kugira ntibavuze ngo ntabwo twigishijwe ayo majambo yo mu gihe cy'imperuka azotuma tutayamenye dutakaza ubugingo budashira. Umumarayika wundi wa gatatu akurikirako avuga n'ijwi rirenga sauti kubwa, ati nihagira umuntu asenga ca gikoko atarayabudi yule mnyama n'igishushanyo caco, na sanamu yake, akemera gushirwako ikimenyetso mu ruhanga canke ku kiganza, uwo nawe azonywa kuri vino niyo burake bw'Imana yateguye. Inzoga y'uburake bw'Imana idafunguye mu gakarabo k'uburake bwayo, kandi azobabarizwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere ya wa mwagazi. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ufunduka ibihe bitazoshira, kandi ntibaruhuka ku murango no mw'ijoro abasenze ca gikoko n'igishushanyo caco.
umuntu wese yemeye gushirwa ku kimenyetso c'izina cyaryo. Aho niho ukwihangana kw'abera guserukira bitondera ivyagezwe n'Imana no kwizera Yesu. Amen. Amen. Kanisa. Shengero. Kanisa. Shengero. Tube macho. Tube maso. Wewe na mimi tuwe macho. Jewe nawe tube maso. Uko na watoto? Urafise abana? Uko na watoto? Naje ndafise abana. Je, tutakubali watoto wako kwanza na sisi kufa nyuma ya neno la Yesu? Mbega tuzokwemera ko abana bacu bapfa natwe tupfa kubera iryo jambo ry'Imana? Haya maneno nakwambia mama. Aya majambo ndiko ndakubwira. Si mimi nayasema, ni Biblia inasema. Si jewe ndayavuze namba, ni Biblia ibivuga. Haya mateso, aya magorwa ni juu ya Mkristo. azoshika ku mukristo, Si juu ya mtu mwingine. ntabwo ari uwundi muntu Maana n'umukristo. mataifa wote kwa wanakula unakupa na shiba. Ayo magorwa azoshikira umukristo. Lakini mtu wa mataifa, Umuntu atizeye Yesu hana hiyo habari. ntabwo azoronka ayo makuru. Kwake ni raha tu. Iwe n'umunezero. Atakula, azonywa, azorya, anywe, atatembea jinsi anavyotaka, azotembera uko ashaka, atatumika jinsi anavyotaka, azokora uko agomba, maana kuna lenye kumzuru. kuko nta kizokimubuza namba. Lakini wewe Mkristo, ariko wewe Mukristo, ni shida kwako, ni ngorane wawe. Imana itubabarire cyane. Mungu atuhurumie sana. Imana itubabarire. Neno nitakwambia, Ijambo liravuga ngo tukeshe, duterame, tuwe macho, tube maso, na tukae ndani ya Yesu. kandi ngo twicare muri Yesu. Tukae ndani ya Yesu, tugume muri Yesu. atatupa kuvumilia Azoduha kwihangana yale mateso, ayo magorwa yose, hata tunayapita, ayo yose tuyaringana. hata ufe, naho urinde upfa, hata nife, naho nopfa, hata mke wako afe, naho umugore wawe yopfa, mtoto yako nakufa, cyangwa abana bawe bagapfa, nakufa, nawe ugapfa, ndani ya Yesu, ariko uri muri Yesu, uzima utauteka. ubugingo budashira uzobucakira. Haleluya, amen. Tusome Matayo. Hapa ndio huleta mzuri. Matayo 24 na verse yake ya 11. Matayo 24 na verse yake ya 11. n'umurongo wa 21. Unaona mama? Matayo 24 umurongo wa 21. Umurongo umwe gusa cyo turangiza. Nawe urabandanya uza gusomera imuhiri wawe. Matayo 24 umurongo wa 21. Dusome mu izina rya Yesu. Kuko muri iyo minsi hazoba amarusho ahambaye atigeze kubaho kuva ku itanguriro ry'isi ugashitsa n'ubu, kandi ntazokongera kubaho. Amen. Amen. Amarushwa. Matesi. Kiswahili nasema ziki. Mu Kiswahili bavuga ngo ziki. Au mateso. Amagorwa. Kwa waamini. Amagorwa ndio hejuru bize. Amagorwa azoba hejuru y'abizeye. Azoba kubizeye, ntabwo azoba hejuru, azoba kubizeye. Azoba kubizeye. Yego. Sawa wote waende. Amen. Mukristo. Unasimama wapi? Uhagaze hehe? Tunasimama wapi? Duhagaze he? Ni kwa mshindani gani tunasimama? Uhagaze ku murongo uwuhe?
mateso. bene ku murongo wo kwihanganira amageragezwa duhagaze. Sabwe Kanisa shengero tunasimama wapi? duhagaze he? Kwa mtendo kuvumilia mateso. Kuri wa murongo wo kwihanganira amageragezwa. Msijali wa kutokuacha wa kumpenda shetani. Canke wa wundi murongo twavuze wo kwemera ibya shetani za nimero. Bwana tubariki. Mani duhezagire cyane. Tubariki neno lake. Mani duhezagire majambo yawe. Amen. Amen. Turiko turarangiza rero ikibazo bakikubajije nahi wawe kwirimbura. Turagwaye kaze niba ufise ico ubwira umukozi w'Imana kaze. Yesu nashimwe. Mbega Imana irakoze. Twihanganira ibihe, dusenga Imana kuko imbere hari bikomeye. Mbega biriho. Turabona ibicu turabibona. Hari ibicu. None twagomba dusenga Imana. Aha turarangije. Umuntu yumva ati jewe hari icyo no kwereka Yesu kugira ngo nanje nicara neza nshike muri Yesu, turamuhaye kazi. Urashobora kuba uri mu ishengero twabyumvise hariho utuntu kanaka twinyegeza n'utundi satani atera umuntu n'ibishanga satani atera umuntu bikakonera kwihanganira akantu gato cyane. None iki gihe nicagera aho bizogenda gute? Ni byiza rero ngo twitegurire ibyo bihe Yesu abahezegire. Turabahaye kaze rero. Umuntu yumva ko twamusengera si ibihe byoroshe kandi si byo gufina. Mbega iyi ni muri y'Imana. Iyi ni muri. Uyu mutama ntabwo yaje hano kubera ingwara gusa. Kandi murabona ko niyari karavugwa uwo mengo ntagwaye ariko ni mpemu yera. Yesu nashimwe.